iyi nayo ni couple y'umuririmbyi wo muri Nigeria yitwa Moses Bliss n'umugore wiwe yitwa Mary Wiseborn Bliss. Hari abantu bibaza yuko abakobwa basenga, abakobwa bakunda Imana, usanga ari abantu batugurutse, usanga ari abantu badaciye ubwenge mu mashure, ariko uko no kwihenda gose. Hariho abakobwa bubaha Imana, abakobwa basenga, abakobwa barimwo impemu kandi baciye ubwenge, s'il vous plaît. Iyo umukobwa rero yubaha Imana, akubaha n'abantu, kuko amaze kubaha Imana aca yubaha n'abantu. Nico gituma bavuga bati rongora umuntu yubaha Imana, kuko umuntu yubaha Imana vy'ukuri ategerezwa no kubaha abantu, ategerezwa no kubaha umugabo wiwe. Iyo rero umukobwa yubaha Imana agacagira n'ubumenyi, agacagira intellect, agacagira ubwenge, akaba ari umuntu abria, akaba ari umuntu ari brillante, mon cher, uwo muntu aba ari ingabire idasanzwe. Moses Bliss rero ni umuririmbyi akundwa cyane muri Nigeria, ni umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, indirimbo za gospel, indirimbo zifise umudiho wo gutamba, indirimbo z'aba Nigeria namwe murazizi. Yarasenze arasubira arasenga agomba umugore w'ubwenge, umugore voilà yoshigikira iyerekwa ryiwe, voilà umugore bafitingana, umugore bahuje. Ntivyamworoheye muta amajoro n'amajoro asenga kugira ngo Imana imuhe umufasha bakwiranye. Imana niko guca imuha Mary Wiseborn Bliss, umukobwa w'ubwenge yize amategeko. Yayize kuri kaminuza ikomeye hariya i London. Umukobwa kwishure yizeko, kuri kaminuza yizeko, basigaye barahungura amatwi bati mana yaje. Tubona abantu baciye ubwenge, umukobwa azi kuvuga imbere y'abantu. Reka murabe. Pro-Chancellor, I invite Marie Ajari Wiseborn, a graduate of this ceremony in law, to address the congregation. Bati turahaye ikaze Mary Wiseborn kugira ngo ashikirize ijambo kubw'abashoboye kuronswa impapuro z'umutsindo. Pro-Chancellor, President and Vice-Chancellor, distinguished guests, family, friends and fellow graduates, please join me to celebrate and thank Sarah and the amazing team that is part of the ceremonies, the sound, the media team. Let's just thank them for what they've done. Voilà, aka kantu mwe mukabona gute? Ubwa mbere na mbere agitanguye ataravuga. I thank the Lord and the School of Law for this opportunity and extend my heartfelt gratitude to my personal tutor, Katie Peters, who has been a great advisor and friend. Throughout this law degree, we often learnt about presumptions of law, an assumption that a fact existed or the acceptance that something was true. For example, in child law, a man is presumed to be the legal father if he was married to the mother at the time of the child's birth, unless rebutted with contrary evidence. When I reflect on graduations in this country and across the world today, I believe there may be a presumption also that the student life experience exists and threads through each of our journeys, knitting us together, making it easier in moments like this. Okay, yavuze vyinshi ariko diskuru yiwe yabaye diskuru impeccable. Reka ndabereke agace karangiza. Murabe ingene yarangije.
As befittingly as we are in this beautiful cathedral today, I take my inspiration from the wisest man I know. In the book of Ecclesiastes, chapter 9, verse 11, aka kantu rero karambaze nico gituma mvuga nti abakobwa bubaha Imana bubahwe, abakobwa baciye ubwenge bubaha Imana, Imana ibahezagire. Yaravuze ati nkuko mubona uno munsi rero dukoraniye ngaha muri kino kibanza giteye igomwe, ati nakuye inspiration yanje ku mugabo aciye ubwenge mu gitabo ca Bibiliya. Ataho ni mu gitabo c'umusiguzi igice c'icenda ku murongo w'11. to paraphrase, it says, I saw that under the sun the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, but time and chance happens to them all. Iryo jambo riravuga ngo ndasubira nitegereza munsi y'izuba yuko mu gusiganwa impayamaguru atarizo zisiga abandi, kandi mu ntambara kw'abanyenkomezi ataribo batsinda, kandi n'abanyabwenge ko ataribo baronka indya, kandi abakerebutse ko ataribo baronka itunga, kandi abahanga ko ataribo batona. Ariko ibihe nibiza ku muntu bipfa kubazako bose. As graduates looking into our future, we may have a presumption about life also, that a person's destination is predetermined by the characteristics, qualities they possess, or the people they know. We may feel worried about our prospects, that we may not have what it takes, or that we lack the connections in the right places to take us ultimately to where our dreams and our goals are. Ati natwe dushobora kugira impungenge ko muri ivyo bibanza dushobora kubura amakoneksyon, dushobora kubura abadufasha, dushobora kubura ingene twoshika ku ndoto zacu. But we all grew up with people who had the qualities to make it pro in football, become a great politician, businessman, had a wealth of connections, and the list goes on. Ati twakuriye mu kibano, twakuze tubona abantu bafise amakarite y'ukuba abanyapolitike bakomeye, bafise amakarite canke ingabire z'ukuba abakinyi bakomeye, aba businessmen bakomeye, liste yoba ndende. But life has not taken them to where we presumed they would be. Ariko ntibyahavuye bibemerera, ubuzima ntibwabemereye gushika aho twibaza yuko bategerezwa gushika. Life does not follow such presumptions. Life doesn't guarantee us much. Ubuzima ntibufise garanti, niko bimeze. But it is what we do with the time and the chance that life does guarantee us, which will determine who we become and where we end up. Ivyo dugenda dukora buri munsi nivyo vyerekana abo tuzoba, ico tuzoba muri kazoza. Therefore, do not look down on yourself, do not be discouraged, and do not fear. Rero ntimucike intege, ntimugire ubwoba. Instead, when chance comes your way, take decisions as a wise man would, and be bold and courageous as a strong man should. Ati ariko fata ingingo nk'uko uwo munyabwenge yabivuze, muhagarare mushikamye, mukore n'umwete mwinshi. Fellow graduates, take that chance. Bagenzi dusangiye ivyigwa, bagenzi dusangiye kuronka izi mpapuro z'umutsindo, fata mu biganza ako karyo. However and whenever it presents itself, no matter how small, for the little steps of today bring us closer to our desired destination in the end. Uko koba kangana kose, umwanya kaziriyeko gacakire. Naho koba ari gato, uko uzogenda urakora buke buke, niko uzotera wegera kuri destine yawe, ku ntumbero yawe, kuri vision yawe.
Class of 2022, in a few moments will leave this hall, but I pray you remember that time and chance will happen to us all. Bagenzi, mu mwanya mutoya turaza kuva ngaha twese. Ariko isengesho ryanje nuko mwese mwibuka yuko akaryo kaza kuri twese. Time will not always be on our side, for we do not know when we will enter our final lap and breathe our last breath. So with this in mind, as you take those chances, make sure that you take a breath and enjoy this gift that is life. Tukihema tuze turibuka yuko ubu buzima ari ingabire ikomeye. Uza uravyiyumvirako umenye yuko ari ikintu kidasanzwe ufise. Ukaba ugifise ubuzima n'ibindi bizoza. Congratulations, class of 2022. Thank you for listening and God bless you. Muta umviriza ya mashi. Uyu mukobwa Marie Wiseborn yaciye aronka n'akazi kuri iyo universite afasha abandi kuko barabonye yuko aciye ubwenge cyane namwebwe muravyiboneye. Uyu mukobwa rero yarizigamye, yari umukirisu, yubaha Imana kugira ngo bamenyane na Moses Brice vyagenze gute. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Moses Brice yapostinze indirimbo. Iyo ndirimbo ikora ku mutima Marie Wiseborn. Aza yumva ijwi mu mutima riguma rimusunikira gutambaho karirimbo uzari saa 8 z'ijoro acaravyuka aragatamba wampaye inka. Bo nako nshiramwo bo hava bampana bakankubita copyright, ariko murabona ingene yariko aratamba ahizo zari saa 8 z'ijoro acafata ako ka video aragapostinga, no kuvuga ngo ataginga Moses Brice avuga ati nukuri nahezagiwe. Akoze ico conyene Moses Brice aho yari aravuga ati uyu muntu agize ibi bintu ninde, reka ndamwandikire. Aho hari mw'ivyo bihe yari mu masengesho abwira Imana ati Mana ndagusavye umpumufasha mana. Azabona bamutaginze, azabona Marie Wiseborn yakoze ako ka video aravuga ati Imana gabashaho ntiyo binyishuye. Nuko bica bihera ngaho. Moses Brice n'umunya Nigeria, Marie Wiseborn nawe n'umunya Ghana ariko yari i Londres. Urukundo ruca ruhera ngaho basanga vy'ukuri barahuje. Brice yamuririmbiye indirimbo y'umuzagazaga irimwo amajambo y'urukundo. Marie Wiseborn amosozi arakoroka ararira amosozi y'umunezero. Reka mwumve indirimbo yamuririmbiye mu majambo ntayo mvuza, ariko reka mwumvirize imitoma amajambo y'urukundo. Le 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 le. Oh mana yanje akaririmbo genda kuri YouTube channel ya Moses Brice muraza kukabona, muraza kumva umudiho wako. Nase gushiramo umudiho kugira ngo ntibangire copyright. Ay ya 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 ya
Ay, 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 ay. Oh, la, 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 la. This loving is for life. I'm loving you for life. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Ah, yeah, 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 yeah. This loving is for life. I'm loving you for life. Ena chenja muri muntu basha. Rambaga. Umukobwa uri kuramuririmbira akaririmbo ga mana yanje. Araryoherwa kweli. Akaririmbo ka Moses. Urumva yuko karimwo amajambo y'urukundo, amajambo aryoshe nyene. Bose baronka abagore kumwe, murumvise yuko hariho ababaronka ari uko bataginze akunzi babo nk'uko Marie Wiseborn yagize, harababaronkera mu makomantere jare komantere, umuntu akagira komantere vraiment iri particulière canke iri spéciale, ukumva uti uyu muntu byari byo vyose uwo mwanya yafashe akandika message nk'iyi. Hariho ikintu kiri nyuma y'ibi bintu. Hariho abahurira ku buzi, hariho abahurira mu rusengero bakora ibikorwa bimwe mu rusengero, hariho abahurira mu mamisyo, hariho abahurira mu bubare, hariho abahurira mu maresitora, hariho abahurira ku mabici, hariho abahuzwa n'abagenzi. Abagenzi bakakubwira bati ya hariho umukobwa n'ugwembe, uwo mukobwa yubaha Imana, uwo mukobwa aciye ubwenge, uwo mukobwa ari n'umwete mwinshi, uwo mukobwa hamwe mwubakanye mwogira urugo special. Murumva yuko umwe wese agira experience yiwe, umwe wese akora uko arongowe na mpwemu yera. Ikintu nakundiye uyu mukobwa nako ubu n'umugore n'umuntu yemera icyari, afise self confidence. Narumvise ukuntu yanse kugira ibintu bijanye na maquillage, avuga ati jewe ntegerezwa kugumana umubiri Imana yampaye, sintegerezwa kwimakiya. Bamwe bakavuga ngo ni mubi, nta muhungu azomutumbera, ibintu hamwe n'ivyo mugabo araryumako. Ariko nawe murumva yuko Imana yaciye imutegura mu bundi buryo, aba umuntu w'umunyabwenge akomeye, umuntu yubaha Imana. Aka kantu jewe karandyoheye. Naciye nsubira ndiyumvira nti ivyo ari byo byose mu Burundi hashobora kuba hariho abigeme bameze nka Marie Wiseborn. Vy'ukuri bariho, sinkekeranya bariho abigeme bakunda Imana, abigeme bubaha Imana kandi baciye ubwenge. Abantu naho baciye mu mashure basize amatrasi. Munyumve neza, naho navuze Marie Wiseborn, abantu batize amashure maremare ntimuhave muvuga ngo ndiko mvuga abantu bafise amadiplome gusa. Oya, umuntu afise ubwenge ndiko ndavuga n'umuntu yitahuye. Ushobora kuba atamashure menshi ufise mugabo waritahuye, waratahuye impano ufise, waratahuye ingabire ufise. Ushobora kubura umuririmbyi, ushobora kubura umurimyi, ushobora kubura umudandaza, ushobora kubura umukozi w'Imana utize amashure, mugabo uri muri ico gikorwa waritahuye, uri umunyabwenge. Voilà, uri umugore w'ubwenge. Ubwenge bufatiye ku mpano, ku ngabire Imana yashize muri wewe. Aha rero ntibave mugira ngo nariko mvuga abantu bafise amadiplome gusa. Bibiri ivuga ngo ingabire yawe, ingabire Imana yaguhaye nizo kugururira imiryango ukicarana n'abahambaye, nizo tuma wicarana n'abahambaye. Bibiliya ntivuga diplome, oya, ivuga ngo uzokwicarana n'abahambaye ari uko wize amakaminuza, ari uko ufise amametrize n'amadoktora. Oya,
ahubwo uzokwicara n'abahambaye ari uko witahuye uzicuri muri Kristo umwami uzici Imana yaguhamagariye kugira ngo uzokore ngaha ku isi aho nimba warakimenye uri umunyabwenge Mana yanjye you got us in the way mana yanje aratubaga rondera umuntu muzoryosha ubuzima muri kumwe umuntu musambuka umuntu mana yanje ayayayaya mariage iraryoshe mariage ni ikintu kiryoshe cyane ntawe utocifuza ariko nta kintu kiryoshe gusumba ibindi nko kuronka uwo muvyumva kumwe uwo mukundanye uwo musangiye yerekwa voilà umugenzi wawe umukunzi wawe umugore yubaha Imana umugore asenga umugore ari brilliant umugore aciye ubwenge kabisa asiga matrasi aba barabaho Marie Wiseborn turetse yuko ari umuavoka ni umumotivatrice ahindura ubuzima bw'abandi atanga inyigisho zihindura ubuzima bw'abandi nukuri umukobwa cyangwa umugore atagira umuntu amwesipira ararondera Marie Wiseborn kuri YouTube arabe ibintu ashirako ndazi yuko azohakura inspiration ikomeye. I was lonely and ashinga intahe Moses Brice ati jewe ubunyakamwe bwari bungenza ahantu bwari mukungandagura and God just look at me. God say, Kai, this boy has tried. Imana irandaba ati basha uyu mutipe yararize bihagije kabisa yaratamye yarageseye yararize arasubira arondera umufasha. This boy has been serving. I want to pamper him. I want to coordinate him. I want to give him direction. Ati uyu mutipe nukuri yarankoreye reka ndamugirire pampa ndamworiyante ndamwereke iyo umufasha wiwe aherereye. And God and the angels, they had a meeting in heaven and they were saying, which of our daughters, which one is the best? Which one is the best? Ati Mana n'abamarayika baricara mwijuru hariya baja muri meeting bati none gabasha umugore mwiza twomuronkera nuwahe tumuha umugore uwahe umugore amara. Mana yanje umutipe nawe aratwenza abantu ndakurahi. It was a serious meeting because I was manifesting her in the place of prayer. Ati yo nama yari ikomeye nanje aho nari mu cyumba ndiko ndasenga. There are some things that if you see, you will know that this one is not by the flesh. It's not by human wisdom. It's not by human calculation. It's not because I have sweet mouth. Ati hari ibintu biba ukavuga uti ibintu ntivyabaye kubw'ubwenge bwanje kubw'amajambo yanze asosa ntivyabaye kubw'inguvu zanje. So they had a meeting in heaven. And because of how important the assignment is, they had to adjourn the meeting. So that was why I was wasting time. I didn't know they were adjourning meetings. Then finally, they gathered again in heaven. And they said, there is someone. The Lord said, after the angels had walked through the earth, they said, there is someone. Ati muri iyo meeting baravuze bati ibintu rero tubinyarutse uwo mukobwa aherereye bati hariya ahari umukobwa
Marie Wiseborn. They went and woke up the sister. They say, sister, wake up. Do video and dance. Ati baba marayika rero ngabo baracomotse baja kuvyura wa mukobwa bati sisita vyuka ngaho vyuka kora video. Mateketekete legeberete barosoto. Listen, it makes sense to me now because I pray midnight prayers a lot. Why did they wake her around 2 a.m.? Because 1 a.m. Most likely at that time I was praying. I'm very sure. Ati kubera iki yavyutse isandwi z'ijoro. Ati ndazi neza yuko ayo masaha nabandiko ndasenga. I was somewhere in my room. And God was on this other side saying, Sister Marie, wake up. You gotta dance now. You gotta dance now. And then she woke up. She did not want to dance. But because I was still praying, she had to dance. And then when she danced, she now posted it. She now tagged everybody. Imana iramubwira iti vyuka ukore video kandi ucipostinga. Ati nanje ico gihe nariko ndasenga. And while I was walking through my Instagram, I said, Jesus. I saw something. I said, Jesus. I had to run out of Instagram first. I said, what did I just see? I went back again. Jesus. Ati gihe nariko nditembera kuri Instagram yanje. Nzambona ibintu bitangaje. Ndavuga nti mana yanje. Ibi ni biki? That thing that will make you scream, Jesus. Receive it now. You see, when I look at her, I begin to speak in tongues. Ndamuravye honyene. Ya. Ntangura kuvuga mu ndimi. Voilà. Aka kantu mwakumvise. Rondera umuntu, rongora umuntu. Umuravye nawe uca utangura kabisa kuvuga mu ndimi mvuga uti uyu mugore wanje n'ukuri kw'Imana yararemetse. And then that was not where the story ended. For 2 hours I was scrolling and coming down. I say, who is this one that is not allowing me to focus on heavenly assignment? And then finally, I sent her a message. And guess what? She answered. Ataho rero. Naravuze nti uyu muntu ninde gabasha? Uyu muntu ninde avuye mu masengesho? Uyu muntu ninde? Ati ndamwandikiye akamesaje. Ya. Ati buno ndamwandikiye akamesaje. Haheza kanya nzabona aranyishuye. And I say, can you give me your number? He said, sorry, can we stay on chat on Instagram first? I left her. Ati ngaho rero ndamwatsa kanimero. Makanimero. Ibitigiri. Nawe ati oyaye ahubwo nta kuntu twoguma duchatinga ngaha kuri Instagram. Ati ndamuheba ndagenda subira gusenga. I left her. I went back to that place. Rekodobo zoloborodo zaradabaya. When I continued there, as I left her, I said, no, my grace is too much. Let me go and pray. And then guess what? I just came on Instagram a while later. I saw Happy Sunday Moses. I said, hey! Atimeje gusenga suye kuri Instagram. Zasanga yanyandikiye. Ambwira ati umunsi w'Imana mwiza Moses. Ati mana yaje sinabitahuye. Nagurukiye mu kirere n'ibi bintu birabaho.
Baby, I just want you to come around so that. ati baby nushika ino bakubone n'ukuri kw'Imana. Mundabe akantu yagize uyu mutipe nawe nyene yaraparanganye ndakurahiye. Kai, Jesus. Look at your neighbor, say Jesus. Listen. What you want is in existence. Umviriza. Ivyo ukeneye biriho. Umugore ukeneye ariho. God can give you that one you want. Imana irashobora kuguha uwo muntu ukeneye. Please, can you help me just celebrate my wife? Mufashe rero twakire umufasha wanje. I'm gonna, baby, do you want to say hi? Hello. Good evening, everyone. Barahumye noneho. Ndabiraho kantagize tindeka ndamuhanagura uwo mutipe yaraparanganye se umuntu. Thank you. So I want to just add something small to his story. He missed out a tiny detail. But it actually helps his point. So as he said, he went to go and pray when I said, oh, let's leave it on Instagram. And then I remember I was in my room and I was like, oh, just leave it. And then the Holy Spirit said, Marie, don't be mean, go and message him. Ati nagomba nkosora akantu gato yatashoboye kuvuga mu kumwunganira igihe yambwira ngo ndamuhe nimero naciyemera nk'ubivuyemwo ariko nsubiye kuryama Mpemu yera arangobera ati Mary genda umwandikire. And so let me finish the story. And so I remember when God said to me, go back and message him. I remember saying that, God, why? Like, God, how can I go back and message him? And I said, oh God. So I was dragging my legs. And the Holy Spirit said, message him, happy Sunday, Moses. Ati mwico gihe naravuze ati none gamana kubera iki jewe no mwandikira nza numva cyacu Imana irambwiye iti genda umwifurize umunsi w'Imana mwiza. Voilà, bica bihera ngaho nguko uko Moses yarose umufasha. Wowe nawe ushobora gucisha mu bundi buryo, ushobora gucisha muri ibi, ariko uburyo twavuze yuko butandukanye. Umuntu wese akora uko Mpemu Yera amurongoye. Iyi nayo ni ntahe ya Natasha na Adelar. Reka twumve ingene batoranye, ingene bacaguranye, ivyo baciyemwo, twumve n'isomo twokura muri iyi ntahe. Aba bantu b'Imana bahuye gute? Mama Natasha, umunsi wa mbere uhura n'umushinga ntahe wawe uravyibuka? Ego, ndavyibuka cyane. Hari ku munsi wa gatatu ku mugoroba
muri repetition muri chorale francophone yo kunahango. n'umugore ubuzi n'ikirere nawe n'umuzi. Ndavyibuka n'impuzu yari yambaye ndazibuka. Yo. Yego. No munsi nabonye isura yiwe. Yego. Wahise umubwira ko umutima wawe canke oya umunsi ndamubona n'amaso yanje hari ico gihe cyo muri chorale yaraje gutangura chorale nanje nsanzwe ndimwo namubonye nk'umuntu mushasha twakira umuntu mushasha turamuha kaze yego babakiriye mwimvise gute muri chorale hanyuma byaje gute ngubone mu mugeni uwo munsi nanjye ndawibuka yego cyane ndawibuka twaridondoye hanyuma baratwakira uwo munsi rero twakoranye mu ntoki yabayemwo arambwira yuko yumvise ko nkora ku ishuri ryisumbuye ry'imyuga yo mu Kamenge yego niho nigisha icyo gihe acambwe ko yahize atako aranambwira n'abigisha b'indero ayibuka bamufashije bamuhaye indero yego naho byahere yego murabaye abagenzi hanyuma ni gute wumvise akantu mu mutima ukavuga ati wow washobora kuzombera ukuntu yandamukije nawe yandamukije mu buryo budasanzwe utegute yandamukije nk'abapfasoni nk'abarundikazi ntiyandaba mu maso ndaba umuntu atandaba mu maso ni mbega umuntu ni gute bihera ngaho nanjye ndamuraba mu maso hama intasho yampaye nazishikanye bihera ngaho yego kabisa tubana dutegurira hamwe yego naho byahereye mama Natasha wamuramukije wabishaka kuko kuntu canke ni yandero y'abarundi kazi tuzi nziza sinamenye ko namuramukije ndaba hasi kuko ni yari habitude yacu yo kwakira abantu baje bashasha inyuma ya repetition tukaje tubaramutsa haya turamukanya dusohotse kubaha karibu nibyo nakoze gusa ibikurikira sinovuga ngo nabigenjeje gutya kuko yari habitude mbega wigeze usengera urugo mu gihe cyawe cy'ubukumi cyane nararusengeye ariko nashizemo ingufu cyane ari uko mbonye ko ngoma mpeza amashuri yego ababigeme benshi baravuze mana umusore ameze uku icyo gihe wabonye icyo Imana waseze ishobora guha akindondera sibyo nabona mugabo uko iminsi ihera niko nagiye ndiga kandi numva ashaka kuba muri mu kirundi sinene bivuga muri volonté divine mu bugombe bw'Imana kandi ubugombe bw'iwanje kuko numva ko bw'iwanje rushaka kuba budafite inzira igororotse mutuganire mutubwire noneho ukuntu mwateye intambwe mwumvise mu mutima ukavuga ati reka ngende noneho abasore benshi iyo hageze kuvuga ngo nifuza ko tubana benshi birabananira bikabavuna akumva ni nk'umuzigo mwebwe byaba je narasenze Imana ndayibaza mu bakobwa benshi mu bigeme benshi nabona ko bashobora kumbera abafasha yego ariko uw'Imana yanongoreye ko n'uyu yego ariko nasenze Imana kabisa icyo gihe yari mu myaka ya mbere y'agakiza kanje narifise umwete mwinshi yo gusenga Imana yego ariko kandi imbere yaho navuga ko ubuzima naciyemwo ngende nakuze
narumva ko fise umwitwariko munini cyane wo kuronka umufasha avuye mu ijuru. Yego kabisa. Yego nkuko abarundi bavuga ngo mwisha atungabasha umugore, yego nabona nariko ubutunzi bwa mbere buhagaze mu fasoni mufasha. Yego cyane. Yego kabisa. Yego. Wow. Mama Natasha, umunsi uvuga ngo yego ndavyemeye. Ndemeye ko dufatana urugendo rwo. Sinzi ko navuga ko navuze yego. Nibaza ko ego nayivuze umunsi w'urubanza. Umunsi twagize urubanza kuko hari ibintu byinshi kubera isi ifise ibintu byinshi tubona bituma byatumye jewe numva afise ubwoba bwo kwiyangaja kandi nkumva hakono gendaho aho ntakwiye kuja n'umunsi wa nyuma w'urubanza no biheba nkagenda ariko cane ikintu camfashije ni abantu bakuze twagendana abantu novuga abagenzi bamfashije n'ijambo ry'Imana kandi narakoreye ku mahoro yo mu mutima numva mfise amahoro yo mu mutima naho ntavuga ngo ego ariko numva mfise amahoro yo mu mutima kandi numva ndiko nje iyo nshaka ariko hamwe n'ibyo twumva n'ibyo tubona n'ubwoba umuntu agira nicyo cyari cyatumye ntashobora kuvuga ngo ego hanyuma kandi n'impanuro z'abo bantu bandi abantu bari impande zacu aha tubwira ati we wumvise ko uvuga ego hageze muri mariage ni ikintu kitoroshe kandi cyiza cyane mwe mwarahisemwo ibihe mwabayemo cyane bisa n'ibihe muvuga ati Mana waturenganije ibi bihe nushimwe turagushimiye. Nibaza ko biragoye kugira uvuge imyaka 13 ariko ikintu gikomeye cadukoze ku mutima nk'umuryango no mwanya twarindiriye kugira turonka abana imyaka twarindiriye kugira turonka abana nico numva nobu yego cyane iyo myaka 13 novuga ko igice cy'umuco muri iyo myaka ari igice nogereranya n'ubugaragwa twabaye mu bugaragwa bwo kutaronka ibibondo yego tuvyifuza kabisa yego yatubereye inzira ica mu mabuye no mu mahwa ariko byatubereye ivy'ikimazi iyo nzira irakabona ikiyaho irakabona ikiyaho kuko ibihano Imana yaduhaye iyo tubironka muri iyo myaka ya mbere ntituba tubiha agaciro nk'ibyo tubiha ubu turakora duciye ngaho rero Imana yarakoze niyenda yego. Mwamaze igihe kingana gute mutaribaruka? Imyaka 6 yego kabisa. Wow, ni urugendo rutoroshe. Mufise abana bangahe uyu munsi? Dufise abana 4. Wow. Kumbure muri uwo mwanya ushobora kuba umaze umwaka atakibondo uraronka, imyaka 2, imyaka 3 ukaba uriko uridodomba ukaba umengo uri mu magogwa akomeye, nivyo birababaje ariko nazanye intahe kugira ngo wumve ko abandi bamaze imyaka 6 kandi bakayimara bumvikana badatukana, ariko kandi ntimwibagire ko hari n'abandi bamaze imyaka 10 bumvikana kandi bakiri mu kwizera bagira bati ico Imana izotugirira
nico tuzokwakira kandi turindiriye twizeye. Wewe rero utarashikana iyo myaka wumva woba baragusumbya bamaze imyaka 10, nimwiha amahoro mugire morale bizogenda neza. Ubwo rugendo rw'imyaka 6 mama Natasha tubwira ati uru rugendo rwari rumeze gutya nahuye mu tuntu tumeze gutya kabisa. Rwari rugoye, rwari ruremereye, rwari rukakaye, sinzi n'umuntu yoshobora kuruvuga ariko rwari urugendo rugoye cyane, ibihe udashobora n'ibyo wiyumvira ugira ibintu byinshi wiyumvira n'ibyo ushaka gukora mugabo ubona ko bidafadika, ubona ko nawe udashobora kandi ubona ko n'undi muntu bigoye kugira ngo abishobore kuko n'igihe umuntu atabaratahura cyane ko kurema ari ukw'Imana gusa. Ntuburatahura igituma wewe utoshika mu rugo ngo ucushike uronka umwana nk'uko abandi babigira. Ntuburatahura igituma wewe byo kubako. Donc nivyo vyiyumvira nyene umuntu aba arimwo bigoye numva biriko biranangora kubisigura ariko nigihe cari kigoye cane. Yego. Agaseni kambabaje amajambo y'abantu bameze nka basanibarati n'abatobiya bashaka kwereka mu muryango, bashaka kwimbya bakakuzungura bakaraba iwanyu abataronsa abana, bakaraba mu muryango wa hafi, bagaca bavuga ati nico kimwe nawe we ntacyo kwitega. Ivyo bintu byarambabaje. Hama kigira kabiri nuko muri iyo myaka 6 nuko nabona abasengeshereza ku munsi w'uruhimbi, hama nkabona ko abantu badufite imitwaro baca baturaba, ngaca nirabira hasi, ngaca n'umwanya wo gusenga. Birababaje go kabisa, birababaje, ntawe byipfuriza umuntu akunda go kabisa. Ni ikintu kitoroshe, urugendo rutoroshe. Imana igira icisha abantu mu bihe bibabara by'amarira, ikindi gihe ikabazana mu bihe by'amariba bakanywa bakanezerwa. Mwodusangize nta ibihe bitandukanye by'umunezero Imana yabaremeye ikabirura umutima ikabanezereza. Muri iyo myaka 6 jewe icyo mbona cyambere cy'ikimazi nuko twabanye nka couple nyakwana, twari babiri, twaritanaho twama turi kumwe tugasangira amaprogramu. Yego nta byadusamaza, twari dusangiye korale, ibikorwa by'Imana, baradutumira, twari dukunzwe nubwo hari abatwihebuza ariko hari n'abadukunda. Yego kabisa dufite igikundiro, nuko nyene ikibi gifite urwamo rwinshi ariko kiza nacyo nuko twari dukunzwe. Yego kabisa baradutumira mu biganiro by'abubatse, tukakura impanuro, bigatuma turamiriza kabisa dushikamo. Umunsi umwe hari ku mugoroba ndabona n'akazuba kari tugenda ahantu muri bita Parke Royal kuri detanda. Nari nzi ko umupfasoni yasamye. Uwo munsi niho twatumye kumva umwana akakaje mu akina. Yose n'umunsi ndahakiye nama ntereza akajisho ntihajya twaraboneye umwana akomye aturamukije. Yego. Urugendo rw'imyaka 6 jewe naho rwari rugumye twahabonye ibyiza byinshi kameme, kuko jewe mu kwezi kwa mbere ngira mariage ndibuka ko nigeze kubwira umuntu numva ndi mu kibanza nategezwa kubamo,
mu kwezi kwa mbere ndamubwira numva ashima Imana cyane ku rugo Imana yampaye ko numva ari urugo rw'iwanje acara nambwira ngo mu kwezi kwa mbere uzaba wabibonye numva mu mutima ndamubwiye ngo nca ndamubwira nti uko biri kose uko ndavyumva jewe numva arico kibanza nategerezwa kubamo twabayeho atawuruhishije uwundi atabibazo biruhisha je nibaza ko cane cane ahubwo arije ndamugoye kuko kwakira ibintu sico kimwe harya umuntu abantu babiri baratandukanye gose novuga ko namugoye mu buryo bwo kumva mbabaye gose nkabisohora mugabo kumbure nawe yagerageza kutabisohora kugira ngo twese ntitube muri hagira utera intege wundi yabaye imyaka 6 myiza yo gufatana amaboko yo kugira urugendo rumwe ndabishimira Imana gose nama nayimubwiye nico nakubwiye nti nta kintu numva gishasha nomubwira ko nama nayimubwiye niwe nategeze kubana nawe hama muri iyi myaka 13 nyene bajije igihe nibuka nanje ni umunsi menya ko nibungenze ko test iri positif kuko zari zimaze kuba negative cyane ku buryo iyo positif ndibuka aho nari nicaye mu nzu ndi jenyene yari ku kazi ndi jenyene hama ndabimenye ndavuga hasi ndashima Imana nca ndamutelefona ndibuka ko yaje ariruka nawe nyene yaje ariruka muhira ni n'umunsi ntashobora kwibagira n'iyo foto yego ndayifise hanyuma Imana irabandanya iraduha umugisha tuguma navuga ko uko twatanguye tubana navuga ko byagumye byiyongera kubana nk'abategezwe kubana nyene yego ibihe byigwa mwigiye mu gihe kimeze gutyo kimeze uko mukavuga ati by'ukuri Imana uraducanye mu ishuri dukuyemo ibi bintu pe jewe ndibuka ko nakunda kugira sport mu gatondo ku mugoroba ndose umwanya nagira cross muri quartier hari ijambo Imana yampaye riri mu byashuwe ryavuga ngo narose mu gifaransa rivuga ngo tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux cyanavuga mbega iryo jambo rije kubera iki nuko hari ibihe nayo ndimwo mugabo kandi Imana kiranyereka yuko nimba Yesu yaremeye agaseruka habuze n'umwe mu ijuru agamatanura igitabo si ibyacu byava bimunanira bica bituma rero ntego intege nuvuga ko ari ijambo ryaje nk'umwami kugira ngo riyishuremo intege bituma ndamiriza twarose ntuzenya abakozi b'Imana benshi baturemesha amajambo meza hari uwitwa Kayitare yatubwiye ati mwebwe ndabona umukobwa mwiza cyane ndabona umusore wa kabiri ati mbaye ndageza ngaho ubu tugeze kuri 4 hanyuma undi n'uwitwa Nkone deni mengara kuza ngaho mu Burundi yagirisha kuna kwica nuze ibiganiro by'abubatsi niwe yagize kutubwira ati agereranya ati Imana imbere yuko irimo umuntu mwimuruke ku isi ati ibanza kumuremera mission ati yatanze gicapo cy'umukuru w'igihugu imbere yuko atanga nomination y'umu ambassadeur abanza kugira mission imujanye agenda ibazokora ati n'Imana rero nuko iracyatunganya agenda yaba ibondo byanyu zo baremera ati rero mureme ntimuyihebura niko byagenze wumva ari umusozi kabisa nkuko nawe mwabibonye izihe nama mubabwira canke nirihe humure mubasangiza
imana yacu ko yari irejo ni kwiri kandi kwizokwama kabisa. Ego imana yacu iratanga. Indirimbo y'amajana 354 hari ahantu hariho nitwa igitero cya gatatu kivuga ngo ukandi ikwikunda umwana wayo ngo nikikunda kandi ntabibereye. None umuntu agukunda imana, umuntu agukunda gucya afite cyose, none birarushirize ku mana yacu izobaha. Kandi dufise n'amajambo menshi iyo muri Bibiliya itwereka n'intahe nyinshi twumva, yego itwereka yuko imana itaraba nk'abantu kandi idafatira ku by'umubiri, ku mubiri, ku gusaza k'umubiri. Yego nimba yarahaye Sara yaraciye yarakaheze, umubiri warameze nk'akaheze, nibaza ko tarabashikiza imyaka ya Sara muri abo bose baba biteze kugira neza kw'Imana, ntawe urashikiza imyaka ya Sara. No kuvuga ko rero bikunda bishoboka. Yego kabisa, bareme barindire bihanganye. Yego kabisa, nivyo novuga. Jewe no bankuraja no batera intege mu kwizera Imana no kurindira Imana gusa. Biragoye, abantu dufise amajambo ari limite, kuko urabona nta rindi jambo rirenze kubwira umuntu ngo ni wihangane, ariko kwihangana wewe urabivuga mugabo ubikora ntibiri automatique. Hari n'igihe uwundi ashobora kubona ati bajya bobosha. Jewe no batera intege byo kuvuga, yo kubabwira umuntu wese ngo arabe mu nzira yiwe. Ndibuka ko dimanche basengera abana, nahora yabivuze nawe nyene, iyo bahagurutse abantu bagenda gusengeshereza abana, umva umengo uri dans un vide, abantu bose bariko bararaba, uri ahantu nk'ahantu ku gasozi wenyene, abantu bose bariko baguhanga amaso, azogenda ryari, vyaranse iki. Mugabo kenshi jewe nagira Imana nkaronka ijwi ryo mu mutima rimbwira ngo ujye yasengesheje umwana wiwe, nawe usengeshereza gwawe. Ntushobora gusaba umwana w'uwundi, ujya afise gwiwe nawe utegereje kuronka gwawe. Ntushobora gusaba ujya donc. No kuvuga ngo umuntu wese arabe agumane la communication n'Imana kugira ngo imuhe inkomezi zo kwihangana, imuhe inkomezi zo kubicamwo, kubigendera ko hejuru apana ko ari byo bikugendera ko hejuru ngo bigucinyitse. Ego nico numva kinini umuntu yovuga, kuko n'ingorane ziba zitandukanye. Kubwira umuntu ntaronka umwana biratandukanye. Hari urwayi, hari bibaho gutyo nyene gusa, hari iby'Imana ibloka kugira ngo hagire igihe cayo yadesize yugurure. Ego nabatera intege yo kuvuga ngo iryo jambo avuze ndarikunda cyane, avuga ngo Yesu Kristo uko yarejo uwo munsi niko ariko niko azokwama ibihe byose. No kuvuga ngo Kristo yadufashije twebwe tukaronka umwana, niko yarari tutarabaho, niko yagiriye neza abantu tutarabaho, kandi n'uno munsi niko yiteguye kugirira neza abandi. Ntaco dufise gisumba abandi kugira ngo Imana itwibuke. Imana ifise urutonde rwayo, ifise programme yayo uko ibigenza. Umuntu rero yoshikama akumira kuri Kristo, akumira ku Mana, kuko Imana niyo muremyi wenyene, naho umuganga yo kuvura, naho yo gufasha, n'ivyo Imana yakoze kushaha abaganga bashobora kudufasha. Kakubwira ni wivuze muri ubu buryo, ni wivuze kandi birashoboka, urivuza bigashoboka. Ariko kwizigira Imana nk'umuremyi wenyene, desida ngo umuntu harageze ko abaho, kuko mission yiwe irageze kwitangura. Yego iri nama abantu bari muri fiançailles bashaka kuvuga ati twebwe tuzogira duhite twibaruka abana mu myaka 6, tuzoba dufise abana 3, bakavyumva umenga biri automatique. Mwebwe mu mushobora kubagira inama? Jewe no bagira inama
yo kumviriza ijwi ry'Imana kuko sinzi ko novuga societe burundaise hari abandi ntamenya hariho amajambo menshi ashobora kukubuza kwa avance kukubuza kuja iyo wategerezwa kuja jewe amasengesho narasenze navuze nti Mana umunsi nagize choix nkumva amajambo avuzwe ku muntu nagize ko choix nzoca ndabihagarika kuko sishaka ko nzoshika mu rugo ngo azoca avuga ngo ntiyatwumvirije iyo yumviriza rero Imana yangiriye neza jewe nta muntu yaje kumumbwira Imana yarumvise ugusenga kwanje numvise ari shwangize mu mutima itari none avuga ngo ndagiye je m'en vais numva ngiye kandi jewe nyene j'assure